Uyu munsi rero turi ngaha Igitega, ariko ejo tuzoba turi mu rubanza nkuru mu ntara ya Buhumuza kugira tubabwire tuti amatohoza ya mbere yerekeye amatati y'amatongo n'ayandi matungo twaraye tumaze, twaraye duhejeje, twaronse ko umuco, twaronse ko ukuri, twaje kuyabashikiriza. Amadosiye canke amatati turonka ni menshi, bisaba ubwitonzi budasanzwe kuko ingingo dufata banyakubahwa ni ingingo zihambaye. Kubera rero turi kumwe uyu munsi, benshi muri mwebwe mukaba mukurikira ibikorwa vy'umugwi Severe kuva dutanguye gukorera mu ntara, aho twatoye nko ngaha Igitega ibinogo vyinshi vyatayemwo abantu ku Ruvubu, Imashitsi, Inyabunyuvu no ku Nyambeho. Uyu munsi hiyongeyeko igikorwa gishasha co kurondera amatohoza yerekeye amazu yanyazwe, amatongo yanyazwe. Yanyazwe bande? Abapfakazi, imfuvyi, hagandaguwe abashingantahe, abanyamuryango. Ariko mwumve ikintu gikomeye, mwumve ikintu gikomeye, mwumve ko n'amatongo yanyazwe leta akihagirwa n'abene gihugu, n'ubwo butumwa ibwirizwa dukoresha ryararihaye Severe. N'amatongo leta yoba yaranyaze abanyagihugu nayo nyene tuzoyakorerako, dutohoze, turaba aho kuri, hanyuma tugira ingingo dufata. Ngira rero sindondogore kubera mwatwitavye muri benshi, turabashimiye. Mvuga nti banyakubahwa mwese, ingingo dushikiriza zafashwe n'inama ya bose y'abakomiseri bagize umugwi Severe. Mwabonye ingene twaje twambaye, turabakomiseri bagize umugwi Severe, turi 13. Nukuvuga nta ngingo ifatwa ngo yemegwe hataje n'imiburiburi abakomiseri 9. Abazi kinyamazuru abakomiseri 9 kuri 13 bavyita le quorum de l'assemblée plénière de la CVR. Ikindi mwomenya gihambaye ngira ndababwire imbere yuko dutangura gusoma izo ngingo dushikiriza uno musi ni ingingo ntabanduka, ni ingingo zishirwa mu ngiro zigisohoka, kandi ntizunguruzwa mu masentare hisunzwe ingingo za 14 na 15 zibwirizwa nomero 1 agakwego 11 ryo kuwa 28 Rusama 2024 rigenga umugwi Severe. Ikindi twomenyesha abarundi nuko botahura bose ko umugwi Severe ari ujejwe gushira mu ngiro izo ngingo ukoresheje ububasha bwose uhabwa n'amabwirizwa y'igihugu c'u Burundi.